Ndege ko baramutsa abakunzi ba New Love Studio bw'imyizo muri kurikirana muri ahantu hagiye hatandukanye. Hanyuma uno munsi iki kigo reka ndabereke ingene ushobora kuba umu content creator ibe part 1. Hanyuma ndabereke ingene ushobora kuba umu content creator ugatangura gukora video ziwawe. Uno munsi turaza kwifashisha application yitwa InShot. InShot tuyirabiramo ibitari bike, turaba ingene ushobora kwitunganiriza video zawe hanyuma ugatangura kuza uploadinga kuri YouTube channel yawe. X recorder narayibigishije iri ngaha nyene kuri YouTube. Hanyuma iyo recorder niyo dufatisha ya majwi n'aya masanamu mubona aguma azunguruka. Okay, ibyo se ndabigaruka ko wokene video aca yiraba ni video igira kabiri muri video ziherutse kuja ko ngaha kuri YouTube. Hanyuma kuba office channel ya YouTube ucushira ko iyo video tukoma tuja gukora navyo nyene navyigishije, urashaka kunyarukira ngaha nyene ukacubiraba aha kuri YouTube nyene niyo video ejo ku munsi waje twashizeko yingene ushaka kuyigurira channel yawe ya YouTube. Uno munsi rero nje kukwereka ingene wotangura ukaba umu content creator wifashishije InShot, ugatangura gutunganya video zawe zisa neza zimeze neza. Okay, InShot ni application imwe mu application zidasohokana na telefone, ubwo birasa yuko uza nka muri Play Store ku muntu atayifise, hanyuma ukaja hano nyene turonderera ibintu, ukaja hano muri recherche ukandika uti InShot. InShot, right? Murabibona umuntu atayifise aca yitirishaja, ngiyi ni video editor maker InShot ukayitirishaja. Okay, jewe iratirishaje kandi sishaka no kwimeta ajuru birahagije. Okay, canza hano nyene mu application nogururira nce ndayugurura nkuko. Alright, InShot ikora video igakora n'amafoto. Aha muri foto ushobora gucayo hajye ugiye gukora kajya ka affichage kajya dupostingako. Alright, hanyuma ikintu ca mbere nabetse ngene waregistra video, reka twifashishe montage YouTube video nka tubiri. Wanashaka ndabe hino ushaka gufatanya utu video nka tubiri to muri InShot. Urasanga kuzanga aha muri video, aha video nkuko. Hanyuma ushaka hano handitse new project, tugomba dukore project nshasha, urinjayo nkuko. Ikintu ca mbere ngaho cukora uraza ngaho utore kano ka blank aha, ubanza ugatore aka no murako gafyondako ucuza hano handitse V, ucufyonda kuri V nkuko. Aha murabibona neza haciye hazako akalogo ka InShot aka, muga murebye hariko akantu k'agakuruwa niko tugomba tubanze dukureko, ucugafyonda ko kajya gakuruwa kugira ngo video yacu ntize kuza iriko iki kijambo ca InShot hamwe ata muntu numwe acabana ngo twayikure muri InShot. Bayita remove watermark. Kandi InShot attention, urashaka kuyikoresha n'ama video z'ya video z'abaririmbyi, z'ya video z'indirimbo, yikora ibintu byinshi cyane mu nkurikirane. Cyo tucano kuri free remove tukuremo ino watermask kugira ngo watermark kugira ngo wari wese tuyipostinze ntacabona ngo video yakorewe muri InShot. Right, tuko turagakurako murabona kamaze kuvako. Okay, hanyuma ikintu kihari turaza kuza tugafyondeko ngaha, aha nyene murahabona aha, turaza kuza tugafyondeko nkuko. Hanyuma tuza kuri kano aka gafresh aka kugira ngo tukongereze iminota bivanye na video yacu tugomba gukora. Iminota iza kuyimara, nyimiza kubimara nk'iminota nka 20, nyimiza kubimara nk'isaha, nyimiza kubimara nk'iminota 5. Iyi ni project tuza kuza turakoleramo duterekamwo ubundi bu video tuza turabuterekako. Alright, reka tuyihe iminota, reka tuyihe iminota tuyihangorane, tuyihe iminota nka 10. Okay, tuyihe iminota nka 10. Shatukazana rero ka dusubire ku ntango rero, hamwe ku ntango. Okay, twagarutse hamwe ku ntango. Hanyuma chatuza kuri aka canvas. Donc utuntu jango mbakubereka muri kubigisha muri InShot, ngomba kubigisha tuno tuntu twose kamwe kamico gakora. Utu tuntu twose ninda tubigisha muzamu baya ma content creator bakomaye cyane, nta kintu kimwe kizoba kikibananira, muzamusigaye mwitunganiza video ziwanyu. Aha ikintu ca mbere mpereye kuri aka canvas. Aha turashaka kujayo kugira ngo duhindure ino forma, ino size. Donc we biravana video kora nk'abakomedie, abana nk'abakomedie hari gusanga bafise ibintu bimeze uko
ari nk'izo kuri TikTok urabona yuko ucuze hino side ino dimension urabona izo kuri TikTok urabona we bavana ari yo kuri Instagram hano barakuha udusize twa Instagram yes ari ya YouTube je nk'iya YouTube nkunda guca nkoresha 4.3 je nkunda guca nikoreshereza kwera za YouTube nkunda guca nza kuraka 4.3 niko basi kaza kameze nk'akabona kagerageza okay hanyuma ukaca wemeza akona kantu ka mbere akantu ka kabiri rero nobereka ngaha gakenewe cyane sinogenda ndahera ku murongo ndabereka ibintu byibanze cyane bikunda gukenerwa turashobora kuza ngaha tukagaha couleur aka kantu tukagaha iyindi couleur nk'akarorero mfatiye kuri ziya nkora jewe cha tuza hano tuzunguruke tuza hano handitse background aha cyo dushondako nkuko cyo tuza iki gitambara cyacu tugomba dukorereko tugihe background twifuza we biravana niyo ushaka iyo ubona iyo kuryohera hano hari amaranga atandukanye ugenda bavanga cyangwa ugakoresha irangi rimwe nyene ry'ubwoko bumwe ukaba urabikoze okay reka twebwe twikoreshereza imeze uko yes twamaze kuza hanyuma umaze kubigenza uko rero hazigaye ingene cha gitambara cyacu twagiteguye gipima iminota 10 murayibona ngaha hazigaye ingene dutangura rero gufatanya utu video okay uno munsi nico cigwa ngoma ndabereka ingene ushaka gufatanya utu video tumwe wagiragira muri X recorder right nka jewe zino video wanje ushaka kurana yifata ari imwe ukayifatira rimwe yose okay twebwe rero cha tuza hano handitse pipe nico kintu cingenzi uno munsi ndabereka pipe aha kuri pipe turinjira nkuko urabona ko shadushikira muri video hano hejuru hari gihe usanga kumbure ushaka woshiraho ifoto ushaka gashiraho video twereka dukoresha tu video turabe ka video iyi video aka ka video shaka ndagafyonda nkakazana nkuko okay ndagafyonze ko nshanza nkakazuminga nyene sawa namaze kukazuminga okay ndeza marayibona okay aka video cangenda nkigize imbere nkaraba iyo gaherera bana ko gaherera ngaha ntumbezaho uno murongo ncangira okay hanyuma maze kugira okay ncangira kano kuri pipe ngacanca aha kuri pipe yo ngaha kugira nshireko kandi ka video kagira kabiri kadufata kandi ka video ngoma nshireko araka ngomasheko aka ka video ko umunota umwe ndaza nkagaconda ko nkuko nako canza nkakazuminga okay ncanza uko okay turongiye kugaruka kuri channel yacu rero bana ko bifatanya nsura nkigize imbere nkarabana ko nyine aho kahereye nkageza ngaha nkuko ncangira kuri aka view ncangira okay ncangira kano kuri pipe none nkacashanda pipe inimpera ncanza kandi ka video nkagakubitako reka nzane aka ka video aka alright chenza aka video ko okay sawa shanda baho gaherera nkuko nshenza nkuko nshavyo kuri kano kavi Ana kundi ndafatanya tu video twishi guys ncengera hano kuri pipe kandi ncenda iyindi video nozana right ndazikora video nyine yiwanje nozana itarimo copyright nababwiye ko YouTube yanka ibintu by'abandi bantu uzanye ibintu by'abandi bantu isanga bagukubise mu gihano reka ndabe video yiwanje nozana reka nzana iyi murabona ko ari ndende ipima iminota no reka nzana abantu shaka idakoze reka turabe idakoze ntitwayibura ntitwabura video idakoze reka turabe kanazana hino video urabona ko imara iminota myinshi ndabeke n'ingene ushaka kucikata. My name is Eric. I'm back to help people who have problems in English speaking. Ndongeye kubasuhuza mwese mudukurikirana. Mvuze ati okay, iyi video nyene nshizeko nshaka kwigira ngaha. Sahe kwigira ngaha imbere gatoya. Ndaza nkuko nca ndayifyondamo nyene. Ncanza nkayifyondamo ahanyene nkayifyondamo. All right.
hama ndayifyonzemo murabona hari utuntu ngaha ca tuza aka ncana nkagafyondamo. Yes, ndagafyonzemo video ngo ndayigabure. Nshaka gukata iki gice gitangura ndaza nkafyonda nkuko. Nshaka gufyonda iki gice, nshaka gukata iki gice c'impera ndaza nkafyonda nkuko. Hama nkacanza hano handitse delete. Muze kuraba delete. Murabona yuko bihise bigenda. Aha rero nshaka ko video yanje iza kugarukira ngaha ncangira uku hanyuma nkacanza kuraka kagatambara rero ko munsi ya project yo munsi ndiko ndaziterekako. Mbonye ko atayindi video nza gushirako nayo nca ndayikata ncanza kuri split ni gukata split. Murabona ko haciye haba selection iki gice c'impera ncanza nkaronda ijambo delete. Ncanza nkakwega nkuko nkabona ijambo delete nca ndayifyondako. Murabona yuko namaze kuyideletinga. Aha rero nca ngaruka ku ntango nkahera ku ntango. Alright, aha rero nshaka kuduza volume y'ino video. Ikintu ca mbere kihari bano ubu mfise iki project ndinda kugaruka hano muri pipe. Ikintu cyose no hindura ndinda kugaruka muri pipe kugira abanyereke bwabo video nca ndagaselection rero aka video. Hanyuma nshaka kuza ngaha ahanditse volume ndashaka kuduza volume kugira ije muri maximum. Yes, hanyuma nkigira imbere. Yes, urabona nkako harimo isura, ndashobora kucanza ndashaka gushaka nkayiselectiona. Hano murabona hano handitse filter aka ka filter ndashaka kuza nkayirabira adjust nkayiha umuco wundi. Sinzi ko mubibona niko nabwo nka bamwe bakora video z'udukomedie ndashaka kuza ngaho ukayiha uwundi muco saturation ugakwitamo inzobe. Sinzi ko mubibona video nyine kaza ikeye cyane. Okay guys, hanyuma byose bitunganije ukabona ko ari fresh. Murabibona byose video zose zirakurikirana. Ucuca hano haruguru ahantu handitse export, aha haruguru handitse export nkuko. Hanyuma ucuca kandi export export. Aha video iriko iriya registra, reka ndabikwereke. Murabona ko video iriko iriya registra. Urabona iheje kuya registra nyine uyisanga muri gallery ucangura ugapostinga. Ku bantu bafite ama page ya Facebook ndabibutse gupostinga mukoresha Facebook ya blue. Yes, ya blue apana light kuko light ntirenze imisegonda 30. Ku bantu nabo bafite ama YouTube channel mwamaze kuzugurura muca mukoresha Chrome. Video yo gupostinga neza ngene wa uploadinga video neza kuri Chrome ntibayigufutire ko abo kuri YouTube nzobibereka navyo nyene. Mwebwe gusa nimwandike muri commentaire mumbwiye tutafise channel za YouTube hanyuma ndabibereke. Abadafise channel ya YouTube video iri kuri YouTube nyene nabi bemereye ko tugomba kuduza ama channel byose bigende neza, tugende ndabereka byose kimwe uko gikogwa. Hanyuma inyuma y'amezi 3 gusa twese tuzoba tumonetije amachannel yacu abantu tuzoba twajanye. Ndabemera inyuma y'amezi 3 kuko tuzoba dusa amachannel amaze kuba ari monetize. Uta create channel yawe raba video kuri YouTube yanje nyine ya New Life Studio Bugenyuzi niyo video ya mbere ejo nashizeko. Hanyuma uce wirabira uyugurure hamutanga ushireko ibihangano vyiwawe. Ndabibutsa ko wifuza kugurura konti ya 1xbet iri professional koresha code promo sakabaganwa mu ndome nkuru. Koresha code promo sakabaganwa mu ndome nkuru ndabisubiyemo. Hama wifuza kugura konti ya Witty Stars ukatangura kujya umuzungu koresha code promo tumuje. Thank you.